Okay, ikintu cya mbere na mbere coco burya ibintu by'u Burundi biragoye. Hari igihe ushobora kuba wicaye mu isite ukumva ngo wana uguciye ko ngo naka n'umuririmbyi ukazubona mbesha baguma bihera iginyo ngo nimba ari umusazi. Ico kintu rero candiye mu mutwe cyane kirambabaza. Ndabazwa n'umuntu ashobora kuba akabwira umuntu ngo nuko yumvise motif ari umuririmbyi ukazamba ngo naka ngo n'umusazi. Ico kintu kingiya mu mutwe cyane. Niyo mpamvu rero nifuza yuko mu 2021 ndifuza gukora uburyo bwose bushoboka ku buryo basi tamutwasubira guhura mbwire ngo haya nguri kutumwanya wawe. Hello guys, mubana yamukurikirana ibiganiro vya Ami Pro Show 257. Twizere ko mumeze neza nkuko tubibona nkuko tuvyizera, kandi ni Rosi presenter kuri micro, aho ubona ko nagerageje kuja inyuma ya kamera, ariko gusa nuko ndakwibutsa utarebwa kuri subscribe yikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazararonka ibikorwa vyacu. Utibagiye gukora share ku bandi ngo nabo babirabira ivyiza aho uje kuba wirabira canke ivyo kuraraba kuri no mwanya. Ntibibagire like canke dislike na comment kukijya kintu zoba wirabiye nawe, haba ico dukosora, haba kuduhayagiza, haba kudushimira ku gikorwa tuguhaye. Ni ibintu bimeze neza cyane kuri no mwanya. Rosi presenter nashimiye kuzana muri invitwa RJC, afise indirimbo nyinshi wanashaka niyo ariko kuba asohora n'indirimbo yitwa Guma, ifise na video. Ni indirimbo ubona ko ari indirimbo imeze neza, ifise ubutumwa, ariko reka tuvuganira ku buryo je tumenya byinshi kuri we. RJC ndakuramukije. Naramukije namwe murameze neza. Turashima Imana, umwaka mushasha watwese. Yes, RJC ni izina ryavuye kuki? Okay, nigerageje gusigura RJC ubwa mbere. Iyo JC isigura ensemble de toutes sortes noires. Ibintu byose byirabura bikontrolwa muri RJC, bambe muri JC. Hama iyo L nayo isigura Regis natwa n'izina giwanje. Gusa nigisigura yuko ngo mbonye nk'impuzo yirabura ngo wacu uvuga ngo nayone ngo ngikontrolwa muri JC. Nk'ibintu bikontrolwa muri JC nk'akarorero hariho nka turube, charbon, ibintu vyirabura kandi n'ibintu bidufitiye akamaro keshi, kurazi ko ibizuku n'amakara bikora ibintu byinshi. Nanje ndafitiye akamaro keshi kuvyerekeye iki umuziki. RJC ni mu baririmbyi bashasha tuvuga ko muri ino game ariko baraza neza, ariko bakenewe support, bakeneye icyo twita support, bakenewe gukorerwa support kugira ngo bagere ku ntambwe bifuza. Ariko ku rundi ruhande abatazi RJC bumvise RJC batahura iki neza na neza. Okay, bumvise RJC nababwira ko batahura umuririmbyi ariko araza avyifatamwo neza. Yego ndavyibaza none tumirana cyane kugira abanarabe ibikorwa vyiwanje, kandi zako ntabamara amaza na buke buke. Yes, RJC burya yatanguye kuja muri studio ryari, hari habaye iki kugira ngo yimviye kuja mu muziki mu gihe tuzi ko abenshi bafite na target nyinshi mu muziki? Kumbura hari uza kuba aje kwiryohera, hari uja mu muziki aje kuba agira nk'akazi. RJC yinje mu muziki ryari, yaje gute? Okay, ngirageje gusigura RJC novuga ngo n'umuntu ngo yoba ngo aje mu muziki ngo kubera ngo yumvise ngo nakangwa aririmba, kuko hari abantu ushobora guhura bumva ati ko Fizo aririmba neza, Natasha aririmba neza, Satu bakaririmba neza, ewana naje ngo manje kuririmba. Mico gihe rero si ibintu biba biri muri wewe, ni ibintu bawumvise ku bandi. Ariko yo je sinoba ndimwe ngo gwego gw'abo bantu, kuko je kuririmba kwiwanje ni ibintu niyumviriye kuva kera, byanjemo kuva kera. Kuko nkiri umwana nakunda kuririmba, nkakunda gusubiramo indirimbo z'abandi y'aba Dr Cloud, nakunda gusubiramo indirimbo zabo, kugira naho nanjye niyumvira ati ewana none kumbure nimba bimeze uku ndagira SP yo kuba no compose umuziki, ndawumvisha numva urakunzwe cyambona kuja muri studio ndawukora. Hama meze nk'usubira inyuma, nije ubwa mbere target yiwanje n'ibyo bintu byo kuririmba, kubera sanzwe n'umukinyi w'amareresi. Ubwa mbere nakindi ibintu by'amareresi, gusa n'ubu ndacyabibandanya. Ibintu by'amareresi nataye kubikina neza 2016 gushika n'ubu ndacyabikora, ndafise amafilm menshi maze ukinamwo. Hama icerekeye umuziki naho indirimbo ya mbere yatanguye kuri codinga muri 2019, niho nakora indirimbo ya mbere. Ni ya kabiri ndayikora mwo mwaka nyene, kugeza naho nkora ya gatatu ayo nageze kuba nsohora ubu uye mu mpera y'uno mwaka nyene. Yes. Yes, ubona rero ko wagiye uratangura indirimbo mu mwaka 2019, waragiye muri studio, wakiriwe gute muri studio nk'umuririmbyi yagiye ijya mbere? Okay, ikirushambere na mbere cyo kihari. Ujya muri studio kuja ari ijya mbere nakazi kagoye cyane. Sinovuga ngo baranyakiriye nabi mugabo, kwanza ubwa mbere byarangoye cyane.
ndagenda ubwa mbere barankorera menshi y'umuziki wa mbere mugabo vyarase ko ndirimbo uwo mwanya bituma subira inyuma kuza gukora repetition zikwiye kuko hari ahantu nsanzwe ntamenyereye deja ubwoba bwaramfashe gusa mugabo ibintu biraza buke biraza ndati naza gukora iyo ndirimbo biraba original kugeza n'ubu ntabwo nova ndafise ko kuja muri studio aya Yesu urugendo umwaka wa 2019 niho gwatangura nk'umuririmbyi RJS ariko gushaka kuno mwanya wagiye bagenda gute ubwo rugendo rwagiye bagenda gute Okay ngene bimeze gutangura ni buke indirimbo yo bwa mbere nayikoreye muri studio yitwa U-Form ikorera ku Musenyi muri Muzinda ayi Bubanza rero ico gihe nakoze ndajana ku radio bamwe barambwiye ati indirimbo safi abandi nabo ati oya uracari nyuma rabukore buke ndakora ni akabinye nayikoreye aho nyene barambwiye ati courage hama mu nyuma niyo naza guhura n'umu DJ akorera kuri Buja FM yitwa Israel arambwira ati ewana kwandika urandika neza kandi uraririmba neza ni sawa mugabe ikintu kihari laba basi uhindure ukoreye muri studio izwi kuko bituma uzamuka gusumba kuko ari ama studio uhura akora ibintu ugarona guca amahera gusa ari kujya amahera atakazi bashoboye ndavuga nta sawa nanamubaza ne basi ko ndumvyo n'impanuro ikaze uwo mpa nk'akarorero he arambwira Bant Boy aramira kwa Amiri arambwira kwa Kori n'ahandi za JC heshi rero ndavuga ntireka nkurikize umugambi ko muri bambariye icahabaye ubu uye indirimbo yakorewe muri JC Productions ringaha aye kujya Gasenyi winjira muri ETS kwibabara ryo ruguru na video yakorewe n'umuhinyanyuzi nyene asangwa akorera aho nyene ama clip nyene ariwe Kube Drama ndiko ndabirabona ko ibintu ari vyiza atangorane nimwe yes indirimbo ikija gukorerwa muri JC Production haba kuri audio ndetse na video uzubona ko ibintu bigiye kugenda neza ayo studio yandi yagiye radondagura yoyo kumwe muri ayo hariyo iyindi ugiye kujamwo canke kumbure ugiye kubanza gukorana na JC Production umugambi urahari gusa muri JC ndafise programme y'indirimbo imwe kiretse ikirenze ngaho ndafise na programme yo gukora indirimbo kwa Kori mino misi nyene Yes indirimbo wagiye gukora muri JC Production haba kuri audio ndetse na video warumvise ko kumbure hari cyamaze kuba gihinduka bitandukanye n'indirimbo wagiye urakora ugitangura umuziki aho wagiye urakora kuri ayo ma studio yahaya ku Musenyi nkuko bivuze mbega niri itandukaniro wahavuye usangamwo kuri production yaho kuri JC Production ndetse na production yaho ku Musenyi aho wari usanzwe ukorera indirimbo za mbere mani urazi ikintu kimwe nabanza hakubwira ujya vraiment la producer bakora mugabo bari nyuma uko nk'ubu uye je mfatiye nko ndirimbo mpeba gukora ubu uye ndabona ko ari ikintu ciyongereye gusumba cyane kuko icambere na mbere hari abantu batazi kugenda nibihe ugahura twe nk'uko tuvuza nk'indirimbo zo muri 2021 nabo bace kubivugiza zo muri 2017 mwico giucura rero bigoye cyane kuko Romonde Evori ibintu guma biza birahinduka buke niyo mpamvu rero naje mvuga nti nta gusubira inyuma ahubwo ntiranduga nje imbere yes biramaze gushika muri ico gihe mu gihe umaze kubona amasije atandukanye biramaze gushika ukaja muri studio gukora umuziki hama kamara kumva yuko production itameze neza iyo ndirimbo kayiheba okay ndagwa nk'akarorero aho ni studio nyene yinjiye yo ku Musenyi iyo studio barashoye kunkorera mento ndavuga nti wape vraiment nta majwi nashaka gushira mu ngaho kuko uya nakubwiye nta kintu kibabaje nko kwandika amajambo yawe meza ukayandika kuririmba nyene ukaririmba fresh mukaza wumva nk'umuntu akubwiye ngo wane uyo mento vraiment ngo waririmbye ngo wapi vraiment shuru umengo ni kibazo ivyo birababaje rero niyo mpamvu ntumirira n'abantu baje ko duhinyanyurira imiziki baze baragenda nibihe bagenda nibigezweho nivyo sawa Tuyo tuma dutera dusubira inyuma aho gutera tuje imbere. Yes. Abaririmbyi bagitangura umuziki nkuko kuri wanyu ariko bakiza bafise talent imeze neza barahura na byinshi ugasanga no kuja mu studio birabagora kuri no mwanya uri kura RJS uri kurahindura kuja mu studio ukava muri ama studio twavuga ko twakwita ko abayabaye ukaja mu studio ariko aragira amazina adasanzwe hano mu gihugu cyo mu gukora umuziki wa Burundi mbega aho mu kuja biriko birakorohera turavuga ko vyekera kanoti kuri ako kazi kiwa. Okay. Sinojana ngo mave nitapa mvuge ngo
ngo kuba ndiko ndahindura nyene nja mu yindi studio kumbure ngo vyabinyorohera kumva y'amahera abantu bambeshe vraiment kuko burya uburyo n'ikindi kintu kuko n'akarorero nka jewe dufate ntanze nk'akarorero notanga akarorero nko ku bintu vyerekeye nk'aba taximen canke aba taxi moto urashobora kuba ufise imoto ishaje ushobora kuba ukora naco kimwe n'ufise imoto ari nshasha ntibiba kumwe kuko n'umukiriya aje arabanza akaraba ati eske iyi moto je no yicarako nico yukaraba ubwiza bwayo n'ingene uba wamba n'ingene ubumeze ukavuga ati mpisemo gufata ikintu nyene kiri ciza kumva yuko nanje ndi mwiza kuno mwanya nanje novuga nti kuba ndiko ndashanja ama studio ni kumva yuko mbona nanje haico mba ndiko ndahindura kuri jewe nyene kuko sinoba ndiko nandika ibintu vyiza ncenza kubiririmbira no mu studio nyene akiri hari yayi nyuma gusa ikihari kumva y'uburyo ibintu byose ni buke mane uko bagenge n'ibintu bimeze gikuru no kumvikana n'abantu na ibindi byose birizana nawe no shaka kuvuga nti ewana je ndakereje ibihumbi 10 kugira nze gukora umuziki hanaka ndibaza mvuga ko ari ciza nti bakakumpiye Dimase kugira ngende nkora ikintu ciza kiryohera abene gihugu yes nuko bimeze rero yes mu muziki umaze kuba usohora warusanzwe ufise abantu bagerageza guterereza kugira ngo wewe ushike ku ntambwe ushike guco wifuza afete sinovuga ngo ndabafise kandi sinovuga ngo ntabo mfise kuko kujya nakubwiye ni kujya nyene muri make sindaronka umuntu ushaka kuvuga ati ndakwizeye ukore ku buryo bwiwanje nyene ndashaka ko gatwe kiwanje gusa kiretse gusa ndashaka kwankeneje nka 5000 aho wese nkamubwira nti fasha ndakeneye 5000 kugira nongereze nkora igikorwa cyacu kimeze uko nuko nkahura ibintu birabaye safi bakamfasha konyene gusa sindaronka umuntu ushaka kuvuga ati wewe kora kila kintu cy'uburyo uzobaza jewe nawe ndaronka gutera imbere ku wawe uri kubipanga gute kugira ngo ugere ku ntambwe wifuza man Jesse no vanda kubesha mvuge ngo gutera imbere kwiwanje niko ndagupanga uko gikuru gusa ico nzi coco nkorera mu gihugu kandi rimbira mu gihugu kandi ngenda n'abanyagihugu nibazo ko ntera nzamuka niko nabandi batera bambona hama cyongeye ko cangira ko no gusenga kuko urabona yuko amasengesho ari mu bintu bifasha kuko bavuga yuko ibikorwa bitagira amasengesho sinzi iyo twobishira gikuru cy'iwanje no gusenga gusa kandi ize byose bizakoreka RJC akapela ku ndirimbo ya mbere watangiye gusohora muri studio okay hari kuwa kabiri isaha 2 ndikurira Costa Beach wari umunsi wa mbere nagize ndakubona numva umutima urarahutse uko nkubona kuri Facebook nasanze atari ko biri nakuravye ibihehe but sanzuri beautiful kukwegera umutima uranka kubera ubwiza wari ufise yes yes tubwire indirimbo zose ufise muri rusange gusha ko no mwanya ugeze ko uretse uharuriye kuva ku mwaka wa 2019 utangura indirimbo ya mbere okay ngaze nkusubira inyuma jona nko YouTube mfise ubu uye nishasha iyo bwa mbere narayikoresheje igeze ku mezi 6 sinzi ukuntu yabaye bloke mbona ntisuye gufungisiona nta kintu na kimwe mbona kigenda bica bisaba ko nsubira kuguruza iyindi shasha urabona uvuga ko mufise shasha na izo ndirimbo byose nasubira zipostinga ntakona ngo zaraduze kuko urumva ikintu cyamaze kurapa gusa ugishira ko kwakundi nyene nta gihinduka ntabwo iduka nkuko ubishaka kuko urumva ntibigifise inguvu nka zimwe z'ubwa mbere nk'ubu nkari no kombina ko yo no mfise shasha y'ubu uye niyo novuga nti imeze uko yes indirimbo ufise nizingahe muri rusange uharuye nkuko twari ko turakubaza je ndirimbo ufise novuga nti ni nyinshi mugabo zimaze kuba zija ahabona ni 3 gusa 3 yes yes kuri no mwanya rero target yawe ufise mu mwaka wa 2021 bitandukanye n'ivyo wakoze mu mwaka wa 2020 okay nkino cyo nobanza nkavuga abana mwa kino gihe buryo usohoye umuziki utagira video keshi ntubonekana neza niyo mpamvu novuga nti mino 2020 kuko ubu ndifuza yuko nta ndirimbo nifuza ko nosubira gusohora itagira ama image kandi nicongeye ko uno mwaka nyene
sinifuza ko oba impfa gusa uko niko ndaraba nka 2020 2020 novuga nta kintu cyataye nakoze kuko nayikozemo indirimbo imwe yonyene naone nageze kuyisohora ku munota wa nyuma rero sinifuza yuko no mwaka nawo wombera nk'uheze aya nimiburi omwe wazi indirimbo nke tume nkora basi zitatu zazikwiye yes watanguye umuziki mwaka wa 2019 mu mwaka wa 2020 utangura ubandanya n'umuziki ucu mwaka kugira kabiri kuri wewe no mwaka tugeze mu mwaka wa 2021 tuko niho tukiwutangura ni ikihe kintu cyagushikiye muri kariyeri yawe muziki ukitangura kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2020 utifuza ko mu mwaka wa 2021 kigushikira? Okay, ikintu cya mbere na mbere coco burya ibintu by'u Burundi biragoye. Hari igihe ushobora kuba wicaye mu isite ukumva ngo wana uguciye ko ngo naka no muririmbye ukazobona mbesha baguma bihera iginyo ngo nimba ari umusazi. Ico kintu rero cyandiye mu mutwe cyane kirambabaza. Ndabazwa n'umuntu ashobora kuba akabwira umuntu ngo nuko yumvise motifa ari umuririmbyi ukazamva ngo naka ngo n'umusazi. Ico kintu kingiya mu mutwe cyane. Niyo mpamvu rero nifuza yuko mu 2021 ndifuza gukora uburyo bwose bushoboka ku buryo basi tamutwasubira guhura mbwire ngo yanguri kutumwanya wawe uko ico kintu kirambabaza cyane. Niyo mpamvu cyamvuga nti urunka ntigezwa gukoresha ingufu kugira ico kintu ndacanire ngizosubire kumbako. Yes, mwaka wa 2019 utangura umuziki ucuja muri game bya Flavor neza na neza wica ku mwaka wa 2020 warabandanyije ukora n'ingufu nyinshi wanashaka. Nibiye bintu wagira abona nk'umuririmbyi vyatumye urwana na motivation cyangwa bigutuma wowe bigutera intege kubandanya uri muri game? Okay, ikintu cya mbere na mbere coco buryo umuntu wese kugira abeho abakwiye gutahura ukungene abayeho kandi ugatanga uhura naho baye uko je ugira kino gihe naho ugomba kamvuga ikintu kimeze gute cyangwa sinzi uko mfata kose no kubwira nti muri game natanguye sindotamvamwo kuko keshi iyo ugiye urumviriza amajambo y'abantu nta nicyo ushikako kuko hari abagutera intege hari n'abatagutera intege. Rero mu ico gihe mw'ibyo byose ndabigira anire je nkabana yani ico ndiko ndakora gusa hanini wanje mvuga nti Imana yo mu ijuru niyo rugira byose hasigaye byose bizaba fresh. Yesu amaze kuvuga yuko hari abavuga ngo ngura umusazi bwe mu muziki ngo biki n'ibiki kumbure abari baguciye intege mu muziki ugitangura kariyeri yawe ijambo wakubwiye nyamukuru ryatumye wiyumvira ko gushavura wiyumvira nuko n'umuziki unawuhagarikaho byo byaramaze gushaka wiyumvira ko umuziki uhagarika canke nimba byarashitse naho iryo jambo ryari ryarabitumye ryari urazi burya ibintu biragoye. Je sinovuga ngo nta bantu barambwiye ibintu ngo vyotuma niyumvira no guhaba umuziki. Ni benshi vraiment amaze kumbwira ati ewana akanama nakara kavuga ngo raba ngo nkaba ngo bararirimbye ngo barazimye ukumva namane ngo je ngo mfise ngo indirimbo ngo nka 200 ngo muri studio ngo zaheze ngo nabye gatacho bimariye. Muri yo mpamvu rero ibintu by'umuziki ngo ngaha mu baradeja nk'ikintu cyambere kihari. Ona ngaha mu Burundi umuziki nta promo ugira. Uracari hasi cyane pari haporo y'ibindi bihugu. Rero washaka umumashaza kubwira ati none gasha wewe ngo amena mbere uririmbe kugira izoronke promo bigusaba amahera bikagusaba uburyo none urafise amahera ico nkumva ikumenga umwanya umwe cosa n'ikinsubiza inyuma bivanye nuko mba mbona ngize ntemeze mugabo iki ni chansura nkatahura mu nyuma burya bavuga bati muri Bibiliya yantu handitse ngo yuko ukiye imperuka ngo Imana ngo kubaza ati mbe burya wewe mu mpano naguhaye wewe iyo wa warakoresheje ni yahe kuko umuntu wese avukana impano yiwe nanjye siniyumvira ko no kwisangamo impano yo kuririmba kandi Imana yari impezagije ngaca ndayipfisha ubusa ahubwo natumira n'abantu bose biyumviye ati twege ko twaririmba two dutumwanya tugomba tubihebe kumva yuko nakuriya no batumira yuko ari ubujuju bafise usa mugabo yumva atari yangaje n'ico kintu kirazira guhata ico utari bukuremo ikintu cyo kubwira wanje ndabona yuko umengo nta kintu na kimwe nashobora guhindura mu vyerekeye umuziki ahubwo nzowusatira amaka kugeza naho shika hari abandi twumva bageze okay ikintu kihari ari uko ndakwivugira ngo zijya zibika zaramagi ico cyo ngo ndakwikita je keshi.